Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze ntanagukengurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure igutohoreza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye. Turi bugaruke cane rero ku busuma bukorwa n'abakozi ba ANAGESA muri komine Nyamurenza. Leta yarashinze ibiciro vy'ivyimburwa bimwe bimwe nk'ibigori biheza bikagurwa na ANAGESA. Mu gihe abanyagihugu bamwe bashima ivyo biciro vya leta, hari abandi bavuga ingene ANAGESA iriko irabiba. Aho ni nko muri komine Nyamurenza mu ntara ya Ngozi. Ndibugushikirize ubutumwa twarungikiwe n'umunyagihugu waho nyene muri komine Nyamurenza. Nayo kandi turi bugaruke ku makuru hariko aravuga ko abasirikare b'u Burundi barenga 220 bapfungiwe mu mabohero ya Rumonge, Ruyigi, Ngozi ndetse na Bururi bagirizwa ko banse kugwana na M23 muri RDC. Bano basirikare barakwije ukwezi muri ayo mabohero. Haraciye indwi zibiri baburanye imbere ya sentare ya gisirikare kugira yemeze ko baguma bapfunzwe canke ko borekurwa vy'agateganyo bakaburana bidegemvya. Muri ino ndwi hoho sentare ya gisirikare yaramenyesheje abasirikare 34 bapfungiwe mu Ruyigi ko yafashe ingingo yo kubagumiza mu munyororo. Mu yandi mabohero bararindiriye inyishu. Vyinshi navyo nyene kuri ino nkuru itari nziza kuri bariya basirikare ni mu kanya mu buryo buramvuye, ntuje kure. Nonyemerere ntangurire kuri ino nkuru iriko iravuga ku busuma bukorwa n'abakozi ba ANAGESA muri komine Nyamurenza. Leta yarashinze ibiciro vy'ivyimburwa bimwe bimwe nk'ibigori biheza bikagurwa na ANAGESA. Mu gihe abanyagihugu bamwe bashima ivyo biciro vya leta, hari abandi bavuga ingene ANAGESA iriko irabiba. Aho ni nko muri komine Nyamurenza mu ntara ya Ngozi. Hano rero ndagira mbasangize ubutumwa bw'umunyagihugu. Aragira ati amahoro. Nagira ndabasabe mutuvugire ku vyerekeye igurwa ry'ibigori. Jewe ndi umurimyi nsanzwe mfise ibiro nk'500 vy'intete z'ibigori, ariko nabuze uko ndabishora kukwanka guhomberamwo kandi vyarangoye. Muti bimeze gute rero? Iwacu ni muri komine Nyamurenza mu ntara ya Ngozi. Leta aho ishingiye igiciro c'ibigori twaranezerewe ko tugiye kureka kwibwa. Kumbe ntitumenye ko ariho tugiye kwibwa kurusha. Kw'ihangari y'Inyamurenza abahagurira ni abasuma bemejwe. Umuntu ashoye ibiro 100 bamukata ibiro 4 ngo ni ivya stoke. Ntituzi nimba hari itegeko rishasha ryasohotse. Aho rero ni mu gihe vyumye neza. Mu gihe bitumye neza naho bagukata ibiro 6. Nta munyagihugu afise uburenganzira bwo kwisomera umunzane. Uwupima abonye hagiye kubamwo ekiribure ku munzane aca avuga ibiro bitari vyo. Abonye harimwo nk'ibiro 100 aca abwira uwandika ngo andika 85. Baguha resi bamaze kubisuka. Imifuko bazanye ijamwo ibiro 50. Inyuma yo guheza kubishiramwo mu mifuko ya ANAGESA, ibisigaye ni ivyabo. Vya biro bakata hamwe n'ibiseseka mu kukurabira ko bigosoye. Nyene kuraba ko bigosoye abisesa n'ubushake kandi nta ruhusha ufise rwo kuyora ibisesetse kw'isima. Haba huzuye ibigori. Kuvyanikira naho nyene hajamwo akabonero. Bakikubona ko watwaye ibiro vyinshi kubera ko utari bubisubize inyuma, bahitamwo kukwanikiza. Wanura wanikira aho hose ubihomako amahera. Ubonye yoba menshi wemera gukatwa vya biro ugataha. Amahera yawe nayo nyene ntibayaguha utemeye ko ubasigira. Baca baguha resi ukaguma ubazenga inyuma. Ibi mvuga ni ukuri. Jewe ubwanje nahiyamiye kuko hari utwo nashaka kuhashora. Nabihevye. Nemeye kuzobijana muri komine Mwumba kuri deplacement y'120 vy'amafaranga y'amarundi ku kiro. Hano ubwo busuma nta buriyo. Mwoducishiriza ubu butumwa ku mbuga zanyu kumbure natwe Inyamurenza tukagurisha nk'abandi. Musitanteri abirimwo nawe. Twe niko
Musitanteri abirimwo nawe twe niko tubibona. Nta rwanko nta na kimwe ariko birababaje uko nyene gushora acunaguzwa ngo jana kuraho, umengo baduha amahera yabo atari aya leta. Mudutabarize turabe ko abasigaye bakoroherwa, abibwe bo ni benshi nta kundi. Iki kibazo umushikiranganji Prosper Dodiko ajejwe iki gisata be na Buramatari Desire Minani wa Ngozi barakwiriye kugifata mu minwe. Womenya neza ko buno butumwa mbusomye neza na neza nk'uko umunyagihugu yabwanditse. Hano dutanga ubutumwa bw'abanyagihugu uko babutanze nyene. Uwufise iciyumviro kidasa n'ikivuzwe na wenyene turamwakira akabeshuza. Uru rubuga ni akaryo gahawe abanyagihugu bumva badafise aho bavugira. Nayo mu yandi makuru kandi abasirikare b'u Burundi barenga 220 bapfungiwe mu mabohero ya Rumonge, Ruyigi, Ngozi na Bururi bagirizwa ko banse kugwana na M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bano basirikare barakwije ukwezi muri ayo mabohero, haraciye indwi zibiri baburanye imbere ya sentare ya gisirikare kugira yemeze ko baguma bapfunzwe canke ko borekurwa vy'agateganyo hama bakaburana bidegembya. Muri ino ndwi hoho sentare ya gisirikare yaramenyesheje abasirikare 34 bapfungiwe mu Ruyigi ko yafashe ingingo yo kubagumiza mu munyororo. Mu yandi mabohero bararindiriye inyishu. Intambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaje kutunyaga. Indiri z'abasirikare bacu bayiguyemwo, abatari bake bataweyo. Amajana harapfunzwe ngo yanse kugwana intambara badatahura. Hari abatari bake bafashwe mpiri. M23 imaze kwerekana 5 muri bo. Hari abasirikare batari bashimye gutoroka igisirikare, muri abo hakaba harimwo n'intwazangabo. Ntituzohengeshanya kubivuga, iyi ntambara si iyacu. Uburundi ntaco bupfa na M23 nk'uko abasirikare bavyivugira. Ku nyungu z'akarwi gato cane k'abategetsi biyorera amamiliyoni y'amadolari, iyi ntambara iriko isambura igisirikare c'u Burundi. Amakuru yadushikiriye inyuma nuko mw'ihuriro rikuru rya Ngozi naho nyene hapfungiwemwo abasirikare barenga 100 baje mu mice itatu. Nabo nyene hirya y'ejo barasomewe urubanza rubagumiza mu munyororo. Nayo kandi mw'ibohero rikuru rya Muyinga abasirikare 34 bahapfungiwe nabo nyene barasomewe ko bagumijwe mu munyororo. Nayo mu yandi makuru hariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko ikakuma mw'ikambi haye indara impunzi mu gihugu ca Kenya, impunzi zirenga 10 z'abarundi zakomerekejwe. Batewe mw'ijoro ry'ubu wa kabiri n'abantu bamenyekanye mu nyuma ko ari impunzi z'abanyasudani. Abo bagomba kwihora kuri cane cane abo muri Kongo, mu Burundi ndetse no mu Rwanda. Bari bishe abanyesudani 3 mu ndwi iheze mu mishamirano yahuje izo mpande zibiri. Ikambi ya Kakuma iri mu buraruko bushira uburengero bwa Kenya, yabaye ikirimbiro ry'amabi muri iyi minsi. Mw'ijoro ry'ubu wa kabiri hafi saa 3 z'ijoro, amasoko menshi yemeza ko hari igitero cakozwe n'ababa muri iyo kambi mu gice c'iyakiriro i Karobeyei. Urwaruka rushika 10 rwitwaje ibipanga n'amahiri rwarashitse giturumbuka muri ico kigo rutera igice kirimwo abarundi n'abanyekongo. Uwo murwi waragomvye kugandagura abantu ariko Imana ishimwe nta muntu n'umwe arapfa biturutse ku bikomere. Uko akaba ariko bivugwa n'izo mpunzi. Ico gitero gisa n'icari categuwe neza. Baratoye neza umwanya wo gukora igitero kuko bamwe muri twebwe twari twamaze kuja mu busaswa kandi barondera abagabo. Impunzi ziri hagati ya 12 na 15 zarakomeretse harimwo 9 z'abarundi. Ivyo ni ivyongerwako n'impunzi zibabazwa nuko abakoze ico gitero batarahagarikwa kandi ico gice catewe kiri hafi y'ikirindiro c'igipolisi. Ico kirindiro catabaye gitevye basi no kujana abakomeretse ku bitaro vyo mu gisagara ca mbere n'ica kabiri
niko bivugwa n'amasoko ari ngaho nyene. Abarundi batari munsi ya batanu baremvye bararungitswe mu bitaro vyungururizwako abarwayi vya Mahama vyitwa Clinique 7 biri i Kakuma ya kane muri boroke ya kabiri. Kubw'izo mpunzi Abanyesudani y'Epfo bari bararahiye ko bazotegerezwa kwihora mu gihe mu ndwi iheze batatu bo muri uwo muryango bicwa mu mishamirano yabereye kw'ivomo ry'amazi meza. Amasanganya atari munsi y'ane aramaze guhitana abantu mu kiringo kidashika amezi atandatu. Ukwihanira kuguma gufata ikibanza muri iyo kambi ya Kakuma kuko nk'uko bibonwa n'izo mpunzi, igipolisi n'intwaro nta na kimwe biriko birakora mu ntumbero yo guhana abakoze ubwo bwicanyi bamaze kumenyekana canke badomwako urutoki. Ivyabaye kuri uwu wa kabiri vyarateye ubwoba ababa muri ico kigo co kwakira abashitse ca Karobeyeyi bose baca bahungira ku nyubakwa y'abajejwe intwaro n'igipolisi. Kuri uwu wa gatatu intwaro, igipolisi n'abakozi ba HCR baragirishije inama yo guhumuriza i Karobeyeyi bemera kuzokwitanga mu ntumbero yo gucungira umutekano w'impunzi. Mbere igitigiri c'abapolisi carongerejwe n'abasirikare kugira ngo bakizure mw'ijoro nk'uko vyabonywe n'impunzi zisaba ko hafatwa ingingo ruhasha zo gutsimbataza umutekano no guhana abakora ubwo bubisha bwimonogoje muri iyo kambi iharurwamwo impunzi zirenga ibihumbi 200 harimwo ibihumbi birenga 25 vy'abarundi. Ngaha akaba ariho nsoreje amwe mu makuru nari naguteguriye hariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru y'ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ugire ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.